teramira imbere y'amashiga dushinge dushigikiranye nka batatu badatana mu ndagano twambarira Uburundi kirundi tubuhimbare buzoduhimbaza. Ni jewe umuziko haziko haziko mu kiziba kitanziza ngo kinzize nziririze nzirigana haziko mu masango ya Ruvubu na Mubaraza nsanga sayangana kansanganiza impundi nkumbu haziki mutaho hataho amahoro n'amahonda hagataha urukundo umurundo. Ni jewe umuziko haziko igitega gitengatiye giteretse umuseso utaseseye intera waseseye intore z'abasoma isesa. Umuziko haziko kwa ntare y'intore nye n'amata n'ubuki bukigitanira mu bwanyaburunga bwo mutima wa Afrika. Ndafirika kuko ndi umufirika w'umurundi nyawo. Umuziko twagira Yezu mwene nkuru nziza ya baradugumbwa babaza hica ba bwenge bwa Rwego rwa ngoma ya nkomati wo mu mana za Mugera. Nimuberwe mwaraberewe. Amahoro bakunzi bahaziko, amahoro mwebwe mwese mukunda iki giteramo ico kuziko. Muzoberwa nimwambarira Uburundi kirundi, muhimbarwe nimwabuhimbara buzobahimbaza. Uyu muteze amatwi ni umuziko haziko twagira Yezu. Ndabahaye ikaze. Hari icyo utaruzi mu kirundi, kaze haziko. Uyu munsi ni igiteramo ca gatanu cyo haziko, ni ikiganiro ca mbere kiyaga ku muryango. Nk'uko rero ari ikiganiro ca mbere kiyaga kw'izina umuryango, turabanza turabire hamwe mbega umuryango ni iki, umuryango wabaho gute, washingwa gute, mbega umuryango wabaho ryari, washingwa ryari ugashingwa nabande. Mugumane nanje rero haziko, numuziko haziko twagira Yezu. Ndongeye kubaha ikaze. Hari icyo utaruzi mu kirundi, kaze haziko. Umuryango numugwi w'abantu basangiye amaraso, basangiye ibisokuru, no kuvuga ko bidondora kumwe. Umugwi w'abantu basangiye amaraso bakidondora kumwe, bisigura ko bakomoka ku muntu umwe. Ibyo rero bigatuma umuryango atandukana n'inshuti, agatandukana n'umubanyi, agatandukana n'umugenzi. Ari naco gituma rero muzoja murumva mu majambo atandukanye bagira bati inshuti, baryango, babanyi, namwe bagenzi. Abaryango, inshuti, ababanyi n'abagenzi, bisigura ko inshuti itandukanye n'umuryango. Dusomye ku rupapuro rw'amajana 382 muri kazinduzi y'ikirundi n'igifaransa yanditswe n'umwubahwa Rodegem, agira ati umuryango mu bwinshi imiryango, agatanga insiguro mu gifaransa ati famille, caste, clan, lignage. Aratanga n'uturabiro akagira ati iyo ari umugore akuze atagishaka abagabo, aguma mu vyiwe kuko yabaye umuryango. Agaca bisigura mu rurimi rw'igifaransa ati si c'est une femme âgée qui ne désire plus d'homme, elle reste dans ses propriétés parce qu'elle est considérée comme un lignage. Arongerako n'akandi karabiro akagira ati umugore aba umuryango iyo afise abana yavyaye mu muryango w'ibugabo. Akabivuga mu rurimi rw'igifaransa kandi ati la femme est considérée comme une famille si elle a des enfants à elle et qu'elle les a engendrés dans le lignage du mari. Aratanga kandi akandi karabiro ati umugore s'umuryango. En cas de dispute, l'épouse prend toujours le parti de sa famille. Murumva rero ko umuryango n'inshuti
bifise itandukaniro. Eka noneho tuzobibona mu biganiro vyacu vy'umuryango vyo hanyuma. Muti none umuryango washingwa gute? Washingwa ryari? Mbegaho washingwa nande? Umuryango ni umusore yitora akawushinga, ariko awushingiwe na se. Yawushinga mu gihe yaba yeze. Mu kuwushinga nuko yaba ageze mu bigero, hanyuma akerekana ibimenyetso vy'uko yeze. Kwera kwari ukugera mu bigero. Ivyo bimenyetso navyo rero si bindi, iyo umusore wenyene ubwiwe abonye ko ageze gushinga urugo rwiwe, hariho ibimenyetso yerekana. Ivyo bimenyetso bikuru bikuru nabateguriye ni bitatu, navyo ni ibi. Ikimenyetso ca mbere umusore yerekana, cerekana ko ageze yipfuza kuja mu rugo rwiwe, ica mbere kwari ugutaha ijoro. Uwo musore yagerageza kuguruza mw'ijoro se ari mu nzu, akamwugururirako. Ico naco carazira mu Burundi bwa Nyaburunga, ko hari umwana atahira ku bavyeyi ijoro, hari umwana yuguruza se. Umuhungu arinze avyerekana nuko yaba ageze kuja mu rugo rwiwe, kandi yaba afise ubutumwa atanze agomvye kwereka se. Ikimenyetso ca kabiri cerekana ko umuhungu yeze, kwari ukwicara atambikije. Umuhungu abonye ko ageze mu bigero, amaze kumera ubwanwa, kumera ubwakwaha n'ibindi, akaba akomeye neza atakorokewe, akipfuza gushinga urwiwe, yaraheze akaza aricara imbere ya se, akicara atambikije, akamwereka ko yakuze, yeze. Canke akaja arigororera hambavu ya nyina canke hambavu ya se, aduza amaboko yerekana mu kwaha, yerekana ubwakwaha. Ico cari ikindi kimenyetso. Ikimenyetso kigira gatatu cerekana ko umusore, uwo muhungu yeze, akeneye kuja mu rugo rwiwe, kwari ugucana ibintu bitera imyotsi mu nzu. Rero uyo musore akarondera ibintu bitera imyotsi, akaba arivyo acana, iyo myotsi igaheza ikuzura inzu. Ivyo vyose rero vyerekana ko akeneye kuja mu rugo rwiwe, arambiwe no kuba muri iyo nzu ya se, arambiwe no kuba wenyene, akeneye kuba mu nzu yiwe ari kumwe n'umufasha wiwe. Se rero amaze kubibona, yaraheza akamuronderera umugore, akaja arabaririkiriza ahari umwigeme, akamugendereza, akabwira mushikiwe ariwe Inasenge wa Nyamuhungu, bakabarikiririza hose. Babonye uwo bagomwa, bagaheza se n'abandi bashinga ntahe, bagatora isango bakagana irembo rya se wa Nyamwigeme. Bamaze kumusaba, baraheza bakabaha isango ryo kubashikanira iyo nka muntu bagabanye. Iyo sango igeze, baraheza bagashikana ya nka, imiryango, inshuti, ababanyi, abagenzi, mbere n'abavumvyi, bose bagakorana. Amajambo akavugwa, urugo rukaba ruravutse. Ariko rero kugira ngo urugo ruvuke, hari intambwe nyinshi urugo rwasaba, hari intambwe nyinshi zagenda zirakurikirana kugira ngo barinde bagera aho urugo ruvuka. Kugera ku ntambwe y'uko urugo ruvuka, izo ntambwe zasabwa, izo ntambwe urugo rwacako zarizi. Bamaze kugomwa uwo mwigeme, intambwe ya mbere baraja gusaba, bakagana irembo rya se wa Nyamwigeme bakamusaba. Iyindi ntambwe ya kabiri, bamaze kumusaba bakemererwa, baraja gukwa, arivyo bita gushikana canke gushikiriza inkwano. Intambwe igira gatatu, kwari ukuja gusasirwa ibirago. Intambwe igira kane,
kwari ugushikiriza inka umugeni. Ni ukuvuga umuryango wa Nyamwigeme niwo waheza ukazana yanka muntu wa mwigeme umuzanye muri wa muryango wamusaba, bakavuga amajambo. Haravugwa ijambo ry'uwushikanye nyanka ariwe bita umugavyi, ariwe yagaba. Hakavugwa ijambo ry'ugabirwa ariwe se wa Nyamuhungu. Hakavugwa n'ijambo rya se w'umuhungu ashikiriza inka abaryango. Iyindi ntambwe igira gatanu yari intambwe yo gutwikurura. Izo ntambwe rero zose uko ari zitanu babwirizwa kuzicako kugira ngo urugo rwitwe urugo. Urugo rero aho rwaba rutanguye, uwari umusore yabaye serugo, uwundi nawe akaba inarugo. Hari rero n'izindi ntambwe zabandanya inyuma y'uko urugo rwashinzwe. Izo ntambwe nazo bamaze kwibaruka harabaho kuja kwerekana abana, arivyo bita kujana ubuvyeyi. Haraba n'indi ntambwe y'ukwirongoranya, hakaba n'indi ntambwe y'ukuramukanya. Izo zose zari imanza guhera bakija gusaba gushika ku vyo kuramukanya urugo rwararamye. Izo manza zose zaragira amajambo azigenga, amajambo ya gishinga ntahe nk'uko tuzoja turayumva mu biganiro vyo haziko vyo hanyuma, kuko buri rubanza rwose, buri ntambwe yose yajana n'ijambo, yajana n'umugigwa w'urubanza. hari icyo utaruzi mu kirundi kaze haziko. Iyo rero urugo rumaze gushingwa baraheza bakavyara n'abana, bakavyara hungu na kobwa. Abo bana rero baravuka bagakura. Kuva bavutse baragira amazina bivanye n'urugero umwana agezeko. Hari amazina umuhungu n'umukobwa bahurirako bakiri bato. Hakagira n'igihe umuhungu yisangiza izina, umukobwa akagira izina ryiwe. Ivyo vyose tuzoja turavyumva tubikurikirana mu biganiro vyacu vyo hanyuma. Aha ni haziko twigishaniriza, ni haziko tuzindurira amazinda, ni haziko tuzitanurira inzitanya, ni haziko twigishaniriza tugatahuzanya ndetse tukamenyera n'ivyo tutazi. Ndakengurukiye mwebwe mwese mwafashe akanya ko guteramana natwe haziko, mugiraho muba mwubahwe, mugira amasaka n'amasabo, mugira imirima n'ikiyona, nimuberwe mwaraberewe. Ufise intererano canke icubaza nyandikira kuri email fulgence-girayezu@gmail.com canke unyandikire kuri WhatsApp ukoresheje ibi biharuro: nteranya 2 5 7 7 9 8 3 9 7 2 3, cyangwa umpamagare ukoresheje ngendanwa kuri ivyo biharuro nyene. Yari jewe umuziko haziko Twagirayezu mwene nkuru nziza. Muzoberwa nimwambarira Uburundi kirundi, muhimbarwe nimwabuhimbara buzobahimbaza.